Reka ndabaramutse cyane bakunzi ba Art Burundi aho muri hose nibazo kumeze neza kandi mukomeye mushima Imana. Na cyane ko tubanza kubaza ko mukomeye mushima Imana kugira tumenye ko muba mukomeye kuko iyo mukomeye natwe tuba dukomeye. Iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Iyo mushima Imana natwe tuba dushima Imana. Na cyane ko tuba turi muri vya bihe by'urukirikane rw'amakuru muri filme ndetse mu gisata cya sinema y'u Burundi. Aho tuvuga byinshi babigiye bitandukanye, aho tugira ku bantu bagiye batandukanye, ku mbuga ziba zitandukanye tukazivuga ko ibintu biba bigiye bitandukanye. Rero niyo senga revise muri ko musanzwe umenyere kuri Art Burundi. Nta nuwundi numwe rukumbi tu travel avuga ati burya ata abantu nta buzima. Bisigura ko ibi bintu tuba dukeneye abantu bagiye batandukanye badukurikirana kugira ngo turi ku mwanya cyane ko tuba dukeneye support yanyu, tuba dukeneye ubufasha bwanyu kugira ngo tubane ku mwanya. Uno munsi twatembereye ku rubuga bitwa Mugisha Media. Abantu bamwe bakunda kwitiranya bino bintu bakavuga ati yamara Mugisha yagiye he, yamara Mugisha byagenze gute, yamara Mugisha byahereye he. Ariko hariho bimwe twagiye tuvuga ku majambo abagiye atandukanye. Mugisha ari mu bantu batanguye filme y'u Burundi, ari mu bantu batanguye gukina filme y'u Burundi. Filme mwagiye mukurikirana bitwa Mugisha, burya n'uyu Mugisha yaciye ku rubuga bitwa Mugisha Media. Sinzi ko ico gihe two turaraba urubuga rwa Mugisha Media rwatanguye itariki 26 z'ukwa 12 umwaka wa 2017. CEO w'ubwo rubuga akaba yitwa Mugisha Hasani, akaba asanzwe ari mu idini ry'aba Islam. No munsi rero twagiye mu ivyo bintu, twagiye mwiyo gahunda. Rero turavuga mwe bege bitandukanye. Mugisha Hasani yatanguye urubuga rwa Mugisha Media ari umuririmbyi, aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, izo bitwa gospel. Burya je sinarinzi ko mu bamizima nabo baririmba, mu bayisilamu nabo bashobora kuba boririmba indirimbo ziba zitandukanye, ariko nagenda zumviriza hari indirimbo ziba ziryoshe cyane. Burya Mugisha araririmba imwe vya hatari. No mwijya filme ya Mugisha kajya karirimbo mwagenda mumva kavuga kari mu ndirimbo muri zimwe yagiye asohora. Rero yatanguye n'uririmbo yayise Kumbuka. Ico ni Giswahili, abavyumva bacha bavyumva n'ingoga gusumba. Rero yakurikijeho urundi rurimbo yiswe Rafiki wa Kweli. Aho hagiye hacamwe indirimbo nyinshi kuko rubuga rwiwe. Hari yindi yise Mwiza wabeza. Hari n'indi ndirimbo yishwe Mfasha, ariyo ndirimbo yagiye muri ya filme yise Mugisha. Mwaragiye kuba yakurikiye filme ya Mugisha, mwaragiye mwumva karirimbo kagenda kavuga mfasha mana mfasha. Ego hama mu nyuma haje iyindi ndirimbo yise Najuta. N'indirimbo nyinshi cyane yagiye aririmba ziba zigiye zitandukanye, ko urubuga rwiwe ruriko ibikorwa byinshi cyane. Bimwe rero mu bikorwa byinshi yagiye akora ku rubuga rwiwe ni ibikorwa biba bigiye bitandukanye. Hariko ama concert, hariko ahantu yagiye performing abagiye hatandukanye bamutumira, hariho ibintu byinshi cyane yagiye akora. Kumbure n'umukozi ari muri bamwe bariko bakora cyane muri iyi filme y'u Burundi. Kandi benshi basa nk'ukumenga ntibari kuba mukurikirana, benshi basa n'ukumenga ntagihari, benshi basa nk'ukumenga ntibamuvuga. Uno musi rero turamuvuga, mugende mwandike Mugisha Media muca mbona ibikorwa vyiwe, na cyane ko ibikorwa vyiwe bere byo vyivugira. Ariko akora cyane kandi ariko akora ku nguvu zidasanzwe. Yatangure kuri filme yise Murekatete. Havuye Murekatete hakurikiye filme yiswe Urihe, hama hakurikira filme yiswe Paradiso. Izo filme rero ni filme zigenda kumbure abantu benshi batari ko barakurikirana cyane, ariko nibaza ko ari filme nziza. Je ndiko ndaziraba narumvise nujujwe, aho na cyane nabwira abantu ati muze mukurikirana iyi filme ni nziza cyane. Ariko hari ibikorwa byinshi cyane bavyanditswe mu mazina ya Kiislamu, uzusanga bingora gusoma murantunga. Kumbure byinshi mugende mwandike Mugisha Media, murakenda mukurikirane filme nziza kandi filme za kanovera zirimo ni mico myiza y'ikirundi. Na cyane ko ariko ashaka kugira ngo agerageze nawe ari muri babandi bari kubakura cyane kugira ngo filme y'u Burundi ive ku rwego rumwe ije ku rundi. Yakurikijeho iyindi filme yise Kiboko Yao. Ico ngira ni Giswahili. Hama akurikira filme yiswe Biri kunzira, Ahadi, Hinduka. Yindi yayise Badilika. Yindi yayise Bahebiyaki.
hari iyindi yiswe Birahinduka, kumbure Birahinduka nayo nyene ni filime nziza cyane kandi yakunzwe n'abantu. Hari indi yiswe Inkomezi z'urukundo, hariyo yise Abantu Sibomana, hariyo yiswe Samantha, hariho yise Ibanga Ridasanzwe, hariho yiswe Icamwa c'Umugisha, hariho yiswe My Voice. Rero hariho abantu benshi bakunda kwibaza ati kubera iki Mugisha none yagumye mw'iyi mico ya Kiislamu. Burya umuntu wese arafise ihangiro ryiwe, umuntu wese arafise ikintu avuga ati jewe ndafise ihangiro mw'iyi filime y'u Burundi, shaka ko iyi filime y'u Burundi iba imeze uku, na cyane ko ziba zikurikirana n'abantu batandukanye. Rero mushishikare mukurikirana, afise filime nziza ziryoshe, ibikorwa ntivyaheze kandi n'ivyo mvuze si vyose, nagiye mvuga bimwe biba bigiye bitandukanye. Afise ibikorwa byinshi kuko ariko arababa kugera kuri video 1000, amaze kugera ku ma video hafi 900. Urumva ko ni umukozi apana babandi baje hajya bakikubita ku gatuza ati je narakoze. Wakoze iki? Rero namugisha ari mu bantu bakoze mu Burundi. Urumva ko ari mu bantu bafise video nyinshi kandi bafise filime nyinshi, haba mu ndirimbo za gospel, haba no muri filime y'u Burundi. We wavuga ati nshaka gutanga message ku mpande zose. Arakina mu Kirundi, akakina mu Giswahili, agakina mu ndimi. Murazi ko aba Islam baba bafise indimi zitandukanye kandi baba bashaka gutanga ubutumwa, Qur'ani n'ibindi, Ikinyasirayeli, urumva Ikigiriki, urumva izo ndimi zose barazikoresha mu ntumbero yo kugira ngo babwire isi ubutumwa, kuko isi burya irumva indimi ziba zitandukanye, ariko isi yose ntiyumva Ikirundi, ariko isi yose irashobora kumva Icyarabo kuko ibihugu byose birimo aba-Islam, irashobora kumva Icongereza kuko ibihugu byose harimo Icongereza, irashobora kumva Igifaransa. Nuko biba bigiye bitandukanye, indimi mvamakungu nizo zituma filime yawe iba mpuzamakungu. Ego tubandanye filime ziwe, tugeze kuri filime yise Mpemuke Ndamuke, hari indi yiswe Umutwaro w'umuvumo, hari indi yise Zahala, ico ngira ni Giswahili. Hari indi yise Because of Love. Urumva ko n'icongereza agiye avangamo ifilime z'icongereza kugira ngo kumbure umuntu wese yisange ari mwa bino bintu. Hari iyindi yise Ibara ku Mutemere, hari indi yise ati Danger Zone, hari indi yise Never, hari indi yise Mugisha. Ya yindi rero mwakunze cyane gose kumbure yatumye Mugisha aba Mugisha wa nyawe, ni yise Mugisha. Hari yiswe Karma, hari yiswe Umukeba, hari yise Umukeba, Umwansi w'urukundo, hari yise Ihasa ryanje, hari yise Igikomere c'umutima, hari yise Ihorihoze hari yise Ihorihoze. Nibaza ko ari Imana kumbure yoyo irafise ukuntu ihorera umuntu mu karengane urenganywa, ntuzibaza ko idahari, yoyo ihora yitekerereje, iraho itekanye. Hari yise Somambike, hari yise Ntirenganya. Ubu rero filime iri kirasika ku rubuga rwa Mugisha k'uyu mwanya kwisatwo turavugana ni Ntirenganya. Wandika Mugisha Media cyangwa ukandika Ntirenganya, ucubona ibikorwa byiwe byose uko byagiye bikurikirana. Rero turashimira abantu benshi bagiye batandukanye, na Mugisha ari mu bantu batanguye filime y'u Burundi. Ndazi ko nta muntu numwe atarabye filime ya Mugisha, ndazi ko ata muntu numwe ataravye ibikorwa vya Mugisha uko vyagiye bikurikirana. Rero mushikara mu mukurikirana, ntimwibaze ngo ntari karakora, ariko akora kandi cyane ku nguvu zidasanzwe. Nuko umenga ni muri ko murabibona kumbure vuba cyane turamurondera tumukoresha ikiganiro atubwira impamvu umenga nituko turamubona cyane kandi ariko akora cyane. Rero nibaza ko ibikorwa byinshi vyiwe tuza turiyabegezaho ku mwanya kumbure tuzobabwira n'ibindi babwiye bitandukanye ku rubuga rwa Mugisha Media, tubabwire n'ibikorwa bindi biba bisanzwe akora inyuma ya bino bintu, kugira ngo dushikare tubana neza, dukorana neza muri ya ntumbero yo kugira ngo tuve ku rwego rumwe tugire ku rundi. Niyo mpamvu mvuga ati nzobagezaho ikintu cyose, nta muntu numwe azoshaka abe yinyegeje abakorera filime hejuru mwijuru canke mu kuzimu. Nzomubarondera kugira ngo dushobore kumenya amakuru yiwe abagiye atandukanye, kuko ihangiro niryo kumenya aba bantu dukunda bari mu biki, aba bantu twakunze bari mu biki, aba bantu baguma bikubita mu geraza ati twarakoze bariko bakora ibiki, mbe ku mbuga zabo
hariko ibikorwa bingahe. Urumva Mugisha ari mu bantu bafise ibikorwa byinshi, kanatsinda reka bigire ni kubera ko ari mu bantu batanguye bino bintu mu gihugu cy'u Burundi. Rero mushikare mubana nacu, mushikare mudufasha, mushikare mudutiramisha, mushikare mudukunda, mushikare mukunda igisata ca sinema mu Burundi, na cane cane ubu ko kimaze kugira kwindi ntambwe, ubu gifise abakivugira, kuko kigo kirava ku ntambwe imwe kija ku yindi. Rero mukomeze kwizagirwa abantu bose mwahisemwo kugira ico mukoze kugira filime y'u Burundi igere hano igeze, mwahisemwo gukurikirana filime y'u Burundi, mwahisemwo guterera intererano iba igiye itandukanye mu vyiyumviro, mu gukora, mu mafaranga. Imana ikomeze kubahezagira, mugire umugisha. Ico tubifurije ni ko Imana iberekereza kuri zahabu y'agaciro kugira ngo mushobore kubona ibintu biba bitandukanye, mugire iterambere mu byo mukora kugira ngo haboneke imfashanyo ku mpande zose, haboneke ubufasha ku mpande zose. Ico tubifurije ni imigisha, amahoro atangwa n'Uhoraho aganze aho muherere hose. Ngira tuzosubira mu yandi makuru azokurikira mu kindi kiganiro. Mukomeze rero gukurikirana Ale Burundi, na cyane cyane ko tuba twagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye. Big up sana.